ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwiriwe inshuti bagenzi ba Radio Nderagakura, ndabahaye ikaze mu makuru yo muri ijoro kwigenekezo rya 23 Rusama, amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugabo n'umugore mu rugo bategerezwa kumvikana no kwizerana ku neza y'umuryango mu gihe umuryango waremwe n'Imana. Imiryango yose mu Burundi ngo nizirikane ko yubakiye ku Mana n'izotera imbere igateza imbere n'igihugu. Izo nyigisho zatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi ugira gatatu w'amasengesho yatunganijwe n'umuryango wiwe. Inyuma y'umutaga rero naho hakaba haciye hakurikira amasengesho yo gukengurukira Imana, aho watanze inyigisho ndetse n'umukuru w'igihugu basavye indongozi gushira imbere inyungu z'abene gihugu. Ngo harama kaminuza mwamwe atisunga amategeko, ivyo bigatuma inyigisho zitakanovera. Ivyo ni vyavuzwe n'umuyobozi arongo inyigisho za kaminuza mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Cimpaye Baderemi hari kuri uyu wa kane mu kiganiro cari catunganijwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kubijanye n'amategeko agenga inyigisho za kaminuza. Ngizi rero ingingo nkuru zigiza n'amakuru mu kanya nido. Tereza Abonimana ndiko ndabashikiriza ano makuru mu binga bw'ivyuma Nigeria na Karutimana ndasubiye kuba ikaze mwidonido. Umugabo n'umugore mu rugo bategerezwa kumvikana no kwizerana ku neza y'umuryango mu gihe umuryango waremwe n'Imana. Imiryango yose mu Burundi ngo nizirikane ko yubakiye ku Mana n'izotera imbere igateza imbere n'igihugu. Izo ni inyigisho zatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi ugira gatatu w'amasengesho yatunganijwe n'umuryango wiwe, agasaba gukorera hamwe ku neza y'umuryango n'igihugu. Kugira umugabo n'umugore rero bumvikane, icambere nuko bakira ku Mana, ica kabiri nukugira imboni imwe, hakaba umwumvikano hagati y'umugabo n'umugore kugira babone kazoza kamwe k'umuryango. Bamaze kubona kazoza kamwe, umwe wese ni byandi bita gusenyera ku mugozi umwe, arasenya hajya azana, uwundi agasenya hajya akazana. Kandi rero iyo mwumvise umwumvikano, imurana bijya tuvuga ngo biturire ngo busuma, uzanye uwo mwubakanye nawe arakubaza ati wowe usumiye he, akavuga ati ntudukwegere. Hambavu y'umwumvikano ni kugiriranira icizere, kwizerana. Hajya rero kwizerana ni ikintu cya mbere gikomeye. Muze murabe uzi ko umuntu atakwizeye mu bana muguba murerekana nimavuye ngo uruko rurubatse, kubera iki wumva yuko utegereza kuraba mu telefone y'undi. Hariho ikintu uriko uracunga. Umwizerano iyo mukundana vy'ukuri nta kintu na kimwe musubira kwinubanako, confiance ni totale. None nk'umugore agiye mu Bushinwa akubise yindwi zibiri, muri kumwe utamwizeye ucuvuga guma ntahuje, n'umugore nawe acavuga ati nawe guma ntahuje, none umuryango ntuhovye. Nico gituma umwizerano hagati y'umugabo n'umugore ni ikintu cya mbere gikomeye. Telefone hajya n'ubuse, telefone nibisanzwe yo yiguha neza ati uracungura abe mugabo hari hakandi kantu afise. Imiryango yose mu Burundi banze imenye ko yubakiye ku Mana kugira ngo haci haba rero wa mugozi ubafatanye. Icuma kiri kuri ema gica gifata ikindi, natwe nitwaja ku Mana nuko nyene bizoca bigenda. Imana rero niyo yaremye umugabo n'umugore, niyo yaremye umuryango, niyo yishiriyeho umuryango. Se abantu bagize umuryango, ni Imana yagize umuryango, kuko ubwa mbere yari umugabo wenyene. Nta mugabo ashobora kubaho atamugore, nkuko atamugore abaho atamugabo. Ico gituma rero bategeza kubana atawu saba umushahara wundi, bose bakaronderera hamwe, bakazana bagashira hamwe ibizotunga abana babo. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe inyigisho ziwe zari zerekeye gwaruka, akaba yabasavye kugira ubumwe bishimikije ubumwe bw'Imana mu byo bakora vyose. Ni inkuru ya René Bizimana.
yishimikije ijambo ry'Imana yo mu busiguzi igice ca 4 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Anderine Ndayishimiye yabwiye urwaruka ko rutegerezwa kurangwa n'ubumwe hagati yarwo mu butandukane bwarwo mu ngabirano zabo no mu byo barangura. Ubwo bumwe rero ngo bukaba bobwira bisunze ubumwe bwa Mana Data, Mana Mwana na Mana Mutima Mweranda. Ati ubwo bumwe nibwo bwatumye Yezu Kristu ava mu ijuru akaza ku isi kugira ngo akize abantu. Anderine Ndayishimiye akaba yabandanije ababwira ko urwaruka rugize ubumwe hagati yabo bishimikije Imana ngo ruzoshobora gukorera hamwe ibikorwa by'iterambere gutyo n'igihugu kigatera imbere, inzego z'igihugu zose zigakomera zikore neza. Akaba yanabasavye kwirinda ubunebwe mu kuja kumarigara. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Anderine Ndayishimiye akaba kandi yishimikije ijambo ry'Imana ryo muri Matayo ikigabane c'indwi umurongo wa 17 rivuga ko igiti ciza cose cama ivyamwa vyiza. Akaba yasavye rero urwaruka kwama ivyamwa vyiza mu kwereka akarorero keza no guha impanuro abandi bari mu ngeso mbi. Ivyo byose ngo bakabigira bishimikije ijambo ry'Imana. Nayo mu Bakorenti ba mbere kigabane ca 15 agace ka 33 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Anderine Ndayishimiye yeretse urwaruka ko hatagira ubumwe nyabwo hama ingeso mbi nk'urusaku n'ibindi. Acara basaba ko bo kwitura Imana kugira ngo nibagira ubumwe bube koko ubumwe buvuye ku Mana. Imutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, René Bizimana ku bwa Radio Nderagakura. René Bizimana urakenuye. Inyuma y'umutaga naho haciye amasengesho yo kwengurukira Imana. Patiri Dieudonné Nibizi yatanze inyigisho ndetse n'umukuru w'igihugu bakaba basavye indongozi gushira imbere inyungu z'abene gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Aloise Ndayisaba. Muri izo nyigisho zatanzwe na Patiri Dieudonné Nibizi arongoye paruwase ya Mutima w'Ubwitonzi yasavye ko indongozi izoshingwa amabanga zobizishira imbere inyungu z'abene gihugu zikirinda mbere gushira inyungu zabo imbere. Muri kino gihugu c'u Burundi turavye iyo tuva naho tugeze tukaraba ivyo dufise n'ivyo tubuze nuko hazoboneka abarundi barongora abandi batabona akazi n'ibibanza nk'isoko ry'itunga, babona ico abarundi bakeneye. Uronka akazi abona ko aronse itunga agakora aca amahera. Abo tuzeye ko umutekano bariko bararondera amahera. Abo tuzeye ko amashure meza ivyigwa vyiza bobo kumbure bariko bironderera amahera. Naye mwumva turi kumwe. Abo tuzeye ko amabarara meza bo bariko bararondera amahera. Birahushanye nidushika. Abo tuzeye ko gufungura neza bariko biruka kwifaranga. Twebwe kuronka amahera burya ntavyo twibuka. Twe tuzi ko ari barabara, twe tuzi ishure, twe tuzi umutekano, twe nivyo tuzi. None nawe wari ukeneye amahera, murumva ko mu gihe bigihushanye muri ubwo buryo urugendo ni rurerure. Eka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze impanuro ku ndongozi aho yabasavye kuva mu bucangero akavuga ko ubu abazoshingwa amabanga bazohiganwa hagakora ababibereye. Indongozi ndabwira akantu kamwe muco mukagendera ko muza kukiyumvirako ako nako n'ibindongozi mubonye ikibazo kubene igihugu bavuze bati bimeze uku ucumenye inyishu ahandi uzobura umucangero bimwe Patiri yavuga. None rero indongozi tuve mu bucangero tumenye yuko twagiye gukorera igihugu turabasuku twavyemera tubona. Ubuzi ko ari umucangero nawe umutima udutoreye nagende yicare tuterateranya amahera tuyamuhe ko ari yarondera atarondera igihugu. Ivyo nivyo kandi mwarabonye yuko twatanguye ingendo yo guhamagara ababishoboye. N'ubundi azi yuko hariho ibisata bishika nka bine ngira mpamagare nze ntoremwo ababishoboye. Mubuca mubibona mumenyesha amakuru tuvuga tuti muri iki gisata iki turakeneye umuntu ameze uku hanyuma bahiganwe turabe ababishoboye. Iyo ngingo namaze kuyifata turashima nabo twabonye babitanguye kuko kare wamenga no guhanahana gutungana mugabo duhindure iyo ngendo. Mwomenya rero ko ayo masengesho yarangiye mu kanyamuneza aho bari ngaho bahimbaje Imana bafatikanije n'umukuru w'igihugu n'izindi ndongozi. Mu Maramvya muri komine ya Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, Aloise Ndayisaba ku bwa Radio Nderagakura.
umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze. Ubu mwaka nzokara ndababwira kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara, abadashaka gukora batuviremwo, twebwe twikorere, twe dushaka gukora, mugabe ibinebwe turavyasa, bazokwaka kubikora basange nabikoze, ko babaye ibinebwe ari je muca mubaza sivyo, agira muja kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye, ibaze yacumuye ndara ntaryamye nkora na wundi ariryamiye ibereye mu kabare, bagaca bavuga ngo ni neva taca amazi, nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki. Radio Nderagakura arimo ko tubandaneze mu gisata acindero. Ubushakashatsi bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije kuri uyu wa kane ibiganiro bishimikiye ku bijanye n'amategeko agenga inyigisho za kaminuza kubajeje ivyigwa muri za kaminuza. Umuyobozi arangoye inyigisho za kaminuza mu bushakashatsi bw'indero n'ubushakashatsi Cimpaye Barthelemy amenyesha ko amakaminuza amwe atisunga amategeko, ivyo bigatuma inyigisho zitakanovera. Agasaba abarongo ya makaminuza gukurikiza amategeko nayo kuyamaze guhagarikwa kutakira abandi banyeshure batarahabwa uruhusha. Ico kiganiro cashimikiye ku bijanye n'amategeko agenga inyigisho za kaminuza mu gihugu. Hariho amategeko asanzwe arasinye, hari itegeko ry'umukuru w'igihugu yo mu mwaka 2020. Iryo tegeko ryasubiramwo itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene ryasinywe mu mwaka wa 2011. Amategeko yashizwe n'umushikiranganje. Aho rero niyo twagiye turabasobanurira. Hari n'ikindi kiganiro kijanye n'amadiplome aza arigwa kemezwa n'umugwi w'igihugu ujejwe kuraba ko inyigisho zatanzwe zari zijanye n'amategeko. Uwo mugwi rero urahari mu w'igihugu, bamenyesheje ko amadiplome atari make amaze guca muri uwo mugwi, ariko twabonye ko hari amadiplome menshi atarashobora kuza, hari amakaminuza menshi ataraheza ngo ajijuke ashobore gukurikiza iryo tegeko. Amadiplome nayo nizo twita baccalaureat, master na doctorat. Ikindi kiganiro cari kijanye ni gorane ziri mu makaminuza atandukanye n'ibindi bibazo bijanye no kutumva kumwe amategeko agenga inyigisho za kaminuza, ico bivako ko ahanini ari ukudatunganya neza ivyinyigisho, kudatunganya neza ivy'ubuzima bw'ishure. Twaberetse ngene bo byifatamwo, turabereka n'inkurikizi mbi ku munyeshure, kw'ishure, ndetse mbere kuri ministeri yacu, ndetse mbere no ku gihugu iyo amategeko atakurikijwe. Ibyo byose rero twabiganiriye, nuva ko twese tugiye twigiriye inama kugira ngo ntagire abanyeshuri tusubira kumva bidogera abayobozi babo, ntagire ishure ndetse mbere risubira kugagwa. Hari ikiganiro kijanye n'amakaminuza ashika ku 8 yari yarugariwe. Amakaminuza rero ubu yanuvuga ko ubushinanganji bwarasabye ko twabagendera, twarabagendeye, hanyuma turabona yuko hari intambwe bagize, nico gituma amadiplome yabo ubu turiko turayakira. Hari rero n'ikiganiro twabagiriye, turabahanura kugira ngo bandanye bisunga amategeko, kuko hari abo twasanze baciye bakorokera ku banyeshuri barabandika, kandi iryo tegeko ry'umushikiranganje ritabaha uburenganzira bwo guca bakira abanyeshuri. Nuvuga ko ivyo bihano bikirimwo, basabwa rero kugutenyenya. Oyari Cimpaye Barthelemy arongoye inyigisho za kaminuza mu bushakashatsi bw'indero n'ubushakashatsi. Tukiri mu yavugwa mu gisata c'indero, ubushakashatsi bw'indero n'ubushakashatsi bufashwe mu mugongo n'umugambi twige neza bwatunganije kuri wa gatanu Igitega ihiganwa ku rwego rw'igihugu ry'imigambi mishasha yatanzwe n'abarangije ivyigwa mu bigo vy'imyuga mu mwaka w'2021 ushira 2022. Umunyamabanga ntayagezwa mu bushakashatsi bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama yamenyeje ko imyuga ari kimwe mu vyotuma Burundi bushika kwihangiro ry'umukuru w'igihugu ry'uko umunwa wose uronka amafaranga, yuko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga. Gushika ubu ibisata 200 nivyo bisanzwe vyigishwa mu gihugu, kuko ari byo bimaze kuronka ibitabo fasha nyigisho, gatuma abigisha boroherwa mu bikorwa vyabo bya misi yose. Abarangije izo nyigisho baronswa impapuro z'imitsindo zishanye n'intambuko bizemo. Twihweje ibitigiri dusanga muri mwene ayo mashuri, turabona ko hakiriho abatari bake barajijuka kwitabira ku bwinshi mwene izo nyigisho, kandi arizo zituma igihugu gitera imbere. Turashika kuri ca kigo c'umukuru w'igihugu yuko twoshika kwihangiro yuko umunwa wose uronka ivyo ufungura, mbere n'umufuko ukaronka ifaranga. Umwuga twese turazi yuko ukiza. Umwuga ni isoko y'iterambere kuri nyene, kurangura no ku muryango wiwe ndetse no ku gihugu cose. Umwuga mubi ni uwo kuroga gusa.
barangije izo nyigisho bashobora kurangura imigambi inyuranye ku giti cabo canke bagakorera hamwe bakagira inani kujya twasabwe yuko tugwiza amakoperative mu gihugu cacu. Gato Jean Marie yabaye uwa mbere agahimiriza abagenzi be baje amashuri badafise akazi kwiga imyuga hakurera amaboko kuko yotuma biteza imbere. Igihe naja muri ico kigo nari nzi ko nzohurirayo n'abana bagiheza amashuri y'umwaka w'icenda yisumbuye gusa. Candatangara nshitseyo tuhahurira n'abandi bageze kaminuza hama candiyumva ko ari ikintu cyo gukurikirana hama si cyo gusa hariyo no ku ruhande abagira ivyo kubarira harimo n'uwagize cyo bita maîtrise muri kaminuza. Ivyo vyaciye bituma kumva ko bwa bundi kwiga umwuga si vyagenewe abananiwe n'amashuri gusa canka babuze ico bakora. Nico gituma mpanura n'abandi boronka umwanya kugira ngo bagwanye yangeso yo kuvuga ngo nzokora gusa ibijanye n'ivyo nize, babonye uburyo bwo kwiga umwuga bo wiga batarinze gutebagana kuko iki kiringo cyose mvuze naravuye muri kaminuza y'u Burundi kuva mu 2017 imyaka ni myinshi, ariko muri ubwo buryo bw'imyuga nyene narashoboye kuba kugwanje nabo twasohokanye baratangaye bumvise ko ngomba kuba kugwanje, ariko hari imbere gato yuko nshikira iyo myuga muri yo centre d'incubation nagira uwundi mwuga wo kurima nkurikirana amatongo y'umuryango nayo niguriye hama ngiye mu mwuga rabangiza amahigwe yo gutorwa. Iki ni kimwe bishobora kumfasha kwisahiriza mu byo nari nsanzwe nkora hama nkazonatera imbere mu kurindira ikijanye n'ivyo nize canke gitebaganye kuza nkatera imbere mu mwuga ubuzima bwanje bushaka kuca bufata inzira y'imyuga nyene. Mwomenya ko abashika 18 baserukira intara zose baronkejwe urupapuro rw'iteka ni miliyoni 2.4 yo kubafasha umugambi biyemeje nayo batatu ba mbere bakaba baronkeje urupapuro rw'iteka na telefone ngendanwa. Kwisaha imwe y'ijoro ringa ku minota 46 hano muri radio Nderagakura turabandanya ko twabateguriye. Ishuri ryisumbuye rya Bubanza rirafise ubukene bw'abigisha ibikoresho vyo muri laboratoire uruzitiro rw'ishure n'ibindi naho biruko uyu mwaka w'ishure wasozerewe neza ku banyeshure barangije buca bakora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Umuyobozi w'iryo shure nani Jean Marie Christophe agasaba ubushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi n'abandi bafise ico boterera gufasha mu gutora umuti w'izo ngorane kugira babandanye batanga indero z'akanovera. Kuri ise Bubanza abanyeshuri barahije umwaka bose bari 106 mugabo bamenye bose 95 bamenye kugera rushimishije naho bamenye bariko rasubiramo kandi n'abarimu babandanya babafasha. Ijya mimenyerezo yatanzwe na leta bitaye preventive barabisubiramo abakunge basubiramo ivyo babigishije mu makaye, ariko naho bamenye ko yatafise ingorane mu bijanye ikoresho mfasha nyigisho na cyane mu cigwa informatique turabuze amamashini kuko umwarimu mu kubigisha abigisha akoresha ibitabo gusa nta pratique bakora. Ibindi tubuze ni ibikoresho bimwe bakoresha muri laboratoire kugira ngo abanyeshuri bashobore kuronka ubumenyi bukwiye no kumanipira izo produits chimiques. Ikindi tubuze nuko tubuza abarimu ko dufise ama section menshi, dufise ama section ashika kuri 5 hariho section pédagogique, sciences sociales et humaines, langue, biologie, chimie et sciences de la terre hamwe na section ya maths physique. Muri ama section yose hariho abarimu tubuze na cyane umwarimu wa physique kuko dufise umwarimu umuntu ashobora kwigisha mu icata ca maths physique turakenera ubundi mwarimu tugakenera n'abarimu babiri bicigwa ca informatique kuko abanyeshuri ni benshi ngaha tugakenera kandi n'umwarimu yigisha dessin scientifique kuko ntawe dufise hamwe n'umwarimu yigisha igifaransa kuko hari umwarimu umwe ashobora kwigisha igifaransa neza. Ikindi twoshikiriza nuko ibikoresho tubakoresha mu guteka ntibimeze neza kuko twabuze mu vero zitatu kuko izindi zitatu zose zarononekaye twenda kuzisudira. Muri rusange rero ngaha kuri ise Bubanza turanakora imirimo yo kwiteza imbere, turarima ibiharage, harimo ibigori, ubu two turasaba DPAye baduhe umuntu yo dufasha kuzadukurikirana kugira ngo tushobore kurima neza umwimbu utera uje imbere. Ikindi twifuza cyane kwishuri turonse nk'umuntu yo dufasha turakeneye uruzitiro rw'ishuri kuko rero abanyeshuri biratugora kuko usanga abantu bava hirya no hino baca ngaha mu kigo c'ishuri bigatuma encadrement yabo tugora n'umutekano w'ibikoresho by'abanyeshuri cyangwa by'ishuri ugasanga abantu bava hanze babidutwara. Aco gituma rero dusaba ko iri shuri ryoronka ruzitiro kuko iri shuri ryabayeho kuva 1984 ariko n'ubu nta ruzitiro rirashobora kuronka. Hanyuma kutuyasozerere mu yavugwa mu gisata acibidukikije kuri wa gatanu nishira hamwe gitagukinga ibidukikije APC gifadikanije na African Youth Employment Initiatives
rya nishira hamwe rihingura ibikoresho byo gukinjika bikoresha mu gukingira ibidukikije ryahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ubugaragwa n'uruzuba ku civugo tugwane ko amashamba yacu kugira tugwanye ubugaragwa hamwe n'uruzuba nkuko bivugwa banigwa n'inzigo inosa ngo ayo mashira hamwe ariko rahimiriza barundi guhindura ingendo kugira ibintu ntibibandanye biba bikurusha tumukurikire. Uyu munsi rero ukaba wateguwe mu rukurikirane rwo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ukugwanya ubugaragwa n'uruzuba. Uyu munsi kandi tukaca tuwufatanya n'umunsi mukuru usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 5 kwezi kwa 6 buri mwaka wahariwe gukingira ibidukikije. Uwo kugwanya ubugaragwa no kugwanya ubushuhe na usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 6 ku mwaka utashe. Twegere muri ano mashirahamwe twashimye kuwuhimbaza ku ino genekerezo rya 2023 kwezi kwa 6 uyu mwaka turimwo kubera ko ubundi bwo kwisi n'Uburundi budasigaye inyuma ukwezi kwa 6 gufatwa nk'ukwezi kwahariwe gukingira ibidukikije kwisi. Murumva rero guhimbaza uno munsi wahariwe ibidukikije, guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ubugaragwa n'uruzuba, twe tukawuhimbaza uno munsi murumva yuko biracafize ishingiro, turacari mu mwanya ubona ko tukiri mu kwezi kwahariwe ugukingira ibidukikije. Umunsi wahariwe kugwanya ubugaragwa no kugwanya uruzuba kwisi yose wahimbaje ku civugo kivuga kiti duha uburenganzira abapfasoni n'abigeme ku matongo. Twege ngaha mu Burundi mu mashira hamwe yacu turavye ibiduhanze twahavuye duca dutora icivugo tuti tugwane ko amashamba yacu kugira ngo dushobore kugwanya ubugaragwa n'uruzuba, kuko ico civugo twagitoye tumaze kuraba ibiduhanze aha mu Burundi. Utu duhinguro dukeye mubona dufise canke ibi mubona dukoresha mu burimyi, kuko ijya myavu n'ijya miti dukoresha mu gupoma canke mu gufumbira bijya byose birihindura bikaba iyo myuka ituma haba ingorane. Ivyo turabikoresha mu Burundi naho tutaragira igiharuro tugira kinici wacu ikiriko kirakogwa na twebwe nk'amashira hamwe turiko turahimiriza abarundi n'ababa mu Burundi duhindura ingendo, kandi iyo ngendo duhindura si yejo canke inyuma yejo n'ubunyene. Tutabigize ubunyene ejo Burundi hari ibice bizoba bugoye kubamwo kumvo zuko ibintu biriko birahinduka. Ikindi turiko turakora turabona ko hari ikibazo kijanye n'amategeko akora muri ico gisata abuza amategeko ayunganira. Aha turahera ku itegeko rijanye n'amashamba n'itegeko rijanye n'ibidukikije muri rusange. Nk'itegeko rijanye n'amazi niryo kwa 2026 kwezi kwa 3 mwaka wa 2012 rirakwije imyaka 10 riracafise amategeko atarajaho ayunganira. Ayo nayo agacatera ikibazo cyuko ku rubuga hacaba ikibazo kuko n'ubwira tugenda ukora ibe adafise igikoresho bica biguha. Ni kuri inkuru rero ijanye n'ibidukikije ducerezo za kwa n'amakuru nkabashimiye mwebwe mwese muyakurikiranye. Shimira Gerard Ntakorotimana yakoze kugira amajo bashikire neza. Terese Abonimana niko ndabashikiriza ndabikebanuye mbwijiro ryiza. Mafia